nabivuze mu ntangamarara, tugiye kurabira hamwe impamvu hariho akagwi k'abahima canke abatutsi bishize hamwe kugira ngo baze baradestabiliza umutekano w'akarere. Mu yandi majambo dukeneye kumenya ni inyungu ki baronka mu kudestabiliza umutekano w'akarere. Duga kwijambo. Urakoze cyane. Imbere yuko ngira icyo mvuze, nkundira yego ntangure kano kantu bita ITP. I T na P. TP. Mu Cyongereza ako kantu kavuga ngo International Tutsi Power. International Tutsi Power. Hello? Ndiko ndakumva. Power. Yes. Muri kano kantu International Tutsi Power gafise ibintu byinshi kanyegeje arivyo ngiye kubabwira. Ariko imbere yo kubitubwira bwana Musanguzi Mwenza, bivuge mu Kirundi batahure cyari ico International Tutsi Power. Ubushobozi mpuzamakungu bw'abatutsi. Okay. Canke intwaro. Pouvoir. International des Tutsi. Aho ni mu Gifaransa. Ubushobozi canke intwaro mpuzamakungu y'abatutsi. Yego. Duga kwijambo. Akantu sinzi kumvikana. Karatahuritse cyane. Ico rero kirimo abantu benshi urumva ko cyamaze gukusanya abantu benshi. Ni ukuvuga umuntu wese yizi ko ari umututsi, iyo yumvise ayo makuru aca yumva ko tegeza kwinjira muri International Tutsi Power. Yes. Ni ukuvuga muri bino bihugu byose umuntu atari muri systeme iyo ariko aratwara, menya yuko atamahoro aronka muri ico gihugu, kandi n'ico gihugu nta mahoro kironka. Ndasubiyemwo kugira kano kantu kumvikana. Iyo utari muri iyo systeme International Tutsi Power, menya yuko ni muri umukuru w'igihugu ukaba uriko uratwara utari muri iyo systeme, menya yuko n'igihugu utwara kitazigira kigira amahoro gushikaho ico gihugu kizotwarwa no muri iyo systeme. Ibintu byumvikane kugira ngo ntibavuge ngo mpanda babesha. Ibintu birumvikana mugabo birakomeye cyane. Ibintu birumvikana mugabo birakomeye cyane bwana Musanguzi Mwenza. Duga kwijambo kumbure bize gutahurika cyane gusumba. Reka ngira ikibazo ndakwibariza udashobora kucishura urongera ukimbaze nawe. Yego. Mbega ni gute muri Tanzania bivugwa ko umenga umutekano wawo ushobora guhungabana? Inyishu ni yuko hatwara umubantu. None kuva kuri mwarimu Julius Nyerere, uretse yuko hari uwo bita Idi Amin Dada yagombye kwifatira Akagera, kuva ico gihe gushika uno munsi wari bwigere wumva ibombora muri Tanzania? Oya kabisa. Oya. Tugende neza twumvikana kugira ngo muvyumve. Muri no misi isa niyirangiye, nkuko vyandikwa ku rubuga rwa RDF, igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare ca Tanzania bahuriye mu ntara y'Akagera, baraganiye ku bijanye no gucungera umutekano w'urubibe rw'u Rwanda na Tanzania. Kubera ko ivyo vyabaye haraba amasezerano atandukanye. Ico gikorwa cyari kigamije yakiriye urumva ko cenda guhana reference kugira ngo wumve ayo makuru katari kinyoma ndakubwira. Na cyane shaka rero uduge kwijambo tubwire ico byari bigamije. Ico bagamije ni kugira ngo batangure kuzibira hakiri kare. Biragaragara ko bashobora kuba bagenda bakurikirana bimwe mu biganiro bigenda bishikirizwa na zino mbuga ngurukana bumenyi cyuko tugarutanga ko bino biganiro. Reka rero dusubire inyuma kugira ngo tuvuge ku bijanye n'ikibazo nyezina. Hagitwara mwarimu Julius Nyerere canke Nyerere,
igihugu ca Tanzania cane cibereye mu mutekano ntangere kuko bivugwa ko Mwalimu Julius Nyerere yari umututsi. Nk'uko bishikirizwa n'umuronzi Patrice Nafatiro agaragaza yuko Nyerere yari umurundi wo mu bwoko bw'abatutsi mugabo aba yavuye mu gihugu cy'u Burundi yatwawe nyina wiwe yatewe inda bareka kumwica kuko uwo mukobwa nyina wa Mwalimu Julius Nyerere yari umukobwa w'umuntu atunze bituma batamuta mu Gisamanyenzi imuramvya ahubwo baramureka agenda aja muri Tanzania ariko kuvyara afashanije n'undi mugabo yaciye amutora muri Tanzania bituma aca avyara umwana amwita Nyerere. Mandi majambo abantu tuvuga ngo ni Nyerere kumbe ni Nyerere bisigura nangare. Muriko mwumva iyo byazananye? Muriko mwumva iyo byazananye? Yeah. Kandi naguha referansi y'uwabivuze numvise nanje. Ego. Ntibavuga Nyerere ni Nyerere. Ariko abatanzania bavuga Nyerere. Nanje nayenzi kari Nyerere. Bavuga Nyerere kubw'impamvu yuko ururimi rwabo bavuga rufatiye mu kunyarutsa kuvuga. Ego. Ariko ni Nyerere bivuye muri vuga kuyerera. Avuye mu Burundi agenda yerera gushika muri Tanzania kugira ngo ntiyicwe mu buryo bwo gutanga mu Gisamanyenzi bivanye nuko umukobwa yatwara ico gihe yatanga mu Gisamanyenzi. Okay. Bivanye nuko rero Nyerere yarahagaze canke yarateye bigaragaza neza yuko yari mu bwoko bw'abatutsi. Nguko kuntu yisanze yinjiye canke ari muco bita International Tutsi Power aho yanakoranye na Museveni bajana abasirikare muri Mozambique kuko Kagame ariko abigira uno musi. Ego. Rero muri ico gihe Mwalimu Julius Nyerere amaze gukora ico gikorwa ivyo bari bagamije gushikako kwari kugira ngo babandanye bashinga bwa bwami mu karere kose kw'isi yose nk'uko bari bavuga bati twebwe Afurika igomba gutwarwa n'abantu bari muri ya systeme nakubwira ITP. Yeah. ITP. Turi kumwe cyane. Muri ico gihe rero kubera ko abo bantu bariho batwara bagerageza gukingiranira ku buryo ico gihugu umuntu aba arongoye kibamwe amahoro ntangere. Neza cyane. Uwuserukira ITP ntibashobora kumuvuga kuko bigwibanga bita Freemason canke bakayita Illuminati ushobora gusanga abayirimwo canke abayirongoye batamenyekana. Yeah. Ariko baranuganuga bano bantu babiri ko bashobora kuba ari bo bari kwisonga ryo gushira mu ngiro ariko bari kwisonga ryo gushira mu ngiro mu migambi ya ITP ariko si bo bayirongoye. Abo nabo ni bande? Hariho uwo bita Yoweri Kaguta Museveni. Hakaba uwo bita Paulo Kagame. Uwo nawe Paulo Kagame yavyawe na Kaguta Museveni. Kugira ngo ivyo bitahurike neza raba muri Kenya akajagari kabaye ariko bikaba akamizo n'ingoma kubera ari muri yinjijwe muri systeme baca bagerageza kumukingira bigatuma ivyo uko mugira ataco biba bifashe bitagira ico bifatiye ko ugacumenga bibaye classe sans suite bitagira ingufu. Yeah. Uca wibuka ama manifestation yabaye muri Kenya n'abantu bakagira ibibazo ariko ruto naco byamugize. Yeah.
ariko yo kabaye utari muri systeme menya yuko byari kugira icyo bimugize. Turi kumwe? Ndagukurikirana cyane. Rero Tanzania kugira ngo uno munsi bifise amahoro cyangwa uno munsi biri kiragenda umenga igomba guhwana n'ibyago byo gutoba ingene CCM umugambwe CCM uriko atwara igihugu birafatiye nuko umenga ntibasuye kugarukana umuntu asa na Nyerere, Mwalimu Julius Nyerere. Rero Mwalimu Julius Nyerere yarahagarariye kano karere mu bijyanye no gufasha buri kintu cyose uko cyogenda gitumbereye. Rwanda gatoya mbega wowe wari uzi yuko Mwalimu Julius Nyerere ari we yafashije kugira ngo mbere n'igihugu cy'u Burundi kironke independence afashanije na Louis Rwagasore Rwagasore. Ibyo wari ubifise k'amakuru? Ayo makuru ntaho nari mfise kabisa. None kari ayo makuru arahari kandi yaravuzwe cyane. None kubera iki Louis yanyarutse banyarutse kumwica? Mugabo Nyerere magingo yakaba gihari. Nyerere yarapfuye muga yishwe n'ubwo karago. Nako yego. Nta myaka myinshi heze apfuye yishwe n'ubwo karago kandi yarondeye independence. Abantu benshi barondeye independence muri kano karere batari muri iyo systeme menya yuko baciye bicwa. Lumumba, Patrice Lumumba ntiyishwe? Yarishwe. Rwagasore Louis ntiyishwe? Yarishwe. Genda no mu Rwanda genda ahantu hose umuntu yarondeye independence atari muri iyo systeme menya yuko ategerezwa kwicwa. Aka kantu gasobanuke kugira ngo abantu batumviriza bace bamenye bati mbega mu by'ukuri ibi bintu byabaye no mu Burundi by'abahutu n'abatutsi byo kunywana koko baranywanye koko canke n'ivyo bagira byo kutwiyorobekamwo tubivuga uko nyene canke byo kwiyoroka mu bandi nani ndabivuga nuzi uwo ndiwe. Tukiri ngaho mbabare ndakubaze iyi systeme ko numva umenga yo imaze igihe kirekire cyane yoba yatanguye nka ryari? Iyi systeme yatanguye mu 1100 ni ukuvuga mu kinjana cya 17. Mu kinjana cya 17 niho ubwami bwagenda bugwana. Ni ukuvuga basanze wowe udahuza n'abo bantu wowe wacu utegerezwa gukubitwa ukavaho. Reka rero duce tugaruka kuko ibi bintu ndiko ndavuga ni birebire abantu benshi ndazi yuko bateze amatwi utari bwavyumve. Nawe nibaza yuko umega hariyo ako umega uganurumva ariko tekana ntacyo bitwaye turiko tugenda dutora umuti wavyo. Duge kwijambo. Ni kuvuga iki rero? Mbega n'igituma giki u Rwanda n'u Burundi bagwanira ikirundo bapfiki? Hariho benshi batanabizi. U Rwanda rwarimwo umututsi w'umuhima ariko u Burundi ntirwarimwo umwami w'umuhima. Arico gituma haca haba ico bita Ruhinda. Sinzi ko nabumva ico bita Ruhinda. Hari n'akarimbo bavuga ngo ngoma ya Ruhinda kanyoni karitse kwibenga. Iyo ngoma ya Ruhinda yo yarahuza n'ingoma y'u Rwanda. Ariko abo bandi ntibahuza. Ubundi mutwari yari ahari ntiyahuza, ubundi mwami yari ahari ntiyahuza na Ruhinda ngaho mu Burundi kuko Ruhinda yaragwanye n'umwami yari hano mu Burundi. Numvaze izina ry'igihugu kuko byosaba yuko ikiganiro kiba kirekire. Yego nta kibazo. Ngaho abantu rero byahereye Rwagasore amaze kubazanana kuri wa wundi atahuza na Ruhinda. Bene Ruhinda ivyo barazwe kuko Ruhinda yari umuhima. Rwagasore nawe akaba ari mubo twita abaganwa
bahereye bavuga bati oya wowe uri muri ya systeme ya ITP vaho. ariko waramusanguza imwenza abaganwa ntabwo ari ubwoko. Yego n'umuryango, reka tuvuge umuryango. Ariko uwo muryango menya yuko utari wishimiwe n'iyo systeme ya ITP, kubera ko iyo systeme ya ITP ihagaze kuba wewe uwiyumva neza kuri umuki umuhimba cyangwa kuri umututsi. Yego kuko iyo systeme nirimo kakanu bita ngo hima empire. Yes. Rero no kuvuga tukigenda kandi ko tugenda tubandanya kugira ngo byumvikane neza, menye yuko kwa gasore n'uwo bita Mwarimu Julius Nyerere bari babanye neza. Byakozwe n'abatama bo mu Buyenzi b'Abaswahili. Rero kubw'iyo mvo byatumye kwa gasore arongora umugore wiwe wa kabiri w'umuhutukazi. Bivugwa yuko yavuka mu ntara ya Kayanza, uno munsi yitwa Butanyerera, mugaye komine Kayanza irahari. Rero kubw'ibyo byatumye baca bavuga bati uno muntu ntiyemera no kwinjira muri systeme, kuko iyo systeme hari abagiye bandika ibitabo bitandukanye. Uri ba Jean Pierre Chrétien, kuko Jean Pierre Chrétien ari mu bantu bize muri kano karere ibijanye n'ibihabera, ni nawe ari mu bantu bamenye ingene batanga amakuru, hakaca haba icyo bita divize pubuhenye muri kano karere, aho byatanguye mu Rwanda ibyo kugabura abahutu n'abatutsi kugira ngo bunde umukoroni azogume aha swate azoze yera canke azirabura. Ni ukuvuga umunyafurika yongere nawe gukoloniza umunyafurika mugenzi we. Rero no kuvuga uko kuntu rero Tanzania ya Mwarimu Julius Nyerere yisanze yibereye mu mahoro ntangere kubera yari yamaze kwinjira muri systeme. Yego no kubwira ko nk'akarorero kandi umuntu ari muri LGBT uko Tanzania uko Rwanda rubirimwo ico gihugu umenga mu gishigikira, uretse yuko igihugu ca Kongo kiriko cyamenasa u Rwanda ubijanye no gushira amabi u Rwanda rwakoreye muri Kongo. Ariko rabi bihano biriko birafatirwa igihugu cy'u Burundi kuko kwanga abahuzi ibitsina babisangiye, umukuru w'igihugu avuga ati nivumwe. Wibuke yuko hari ibigo mpuzamakungu byace bivuga canke Banki Mondiale yaciye ivuga iti oya kubera umaze kuvuga uko nta mfashanyo twongera kuguha. Yego umukuru w'igihugu acavuga ati je nzosenga Imana izogira gute, izofasha ibintu bigende neza. Nico gituma we yarasi iyo systeme. Rero mukwa iyo systeme ntacyo badakora bavuge bati naveho ku butegetsi, naveho atwara nabi, ibi byabuze nk'umenga yoco bikora bikuye mu ijuru gaca bitanga. Egome urugo rwose bagira ico rubura, ariko gusa menya yuko kubera atari muri ya systeme canke atari muri mu basa n'abari muri systeme ITP, menya yuko atamahoro bazigira muronkana. No kuvuga baca barondera abantu bahuza nawe icyo novuga ubwoko, bakanabakoresha kugira ngo barabe bace hirya no hino ingene bamusambura mu guhimbura imizi aho ariho hose. Mugabo narijya bavuga ko Imana ariyo baciye bashira mu kibanza, bahaye ikibanza ca mbere, ubwo usanga yamukingiye gutyo akaba gihagaze n'uno munsi agihangamye. Rero ikigo kigenda kigaragaza muri kano karere ni ukugomba kuduhuza bwa bushobozi bwa ITP muri kano karere, na cyane cyane ko wumva iyo ITP ari International Tutsi Power. Rero no kuvuga iyo International Tutsi Power ikora hariho hose. None rero ubushobozi barabukura hehe?
baciye bagenda bategura icyo twokwita kese sosiyale y'iryo shyirahamwe ryabo. Icyicaro kiri mu Bugande no mu Rwanda, aho hantu hari ibyicaro by'icyo kintu ndakubwiye muri kano gace. Kuko icyo nacyo gisa n'ikiri mu buryo bw'ibanga ko nakubwiye Illuminati na Freemason muri kano karere harakora icyo kintu mpande nakubwiye. Ubushobozi rero aho buri icyo bita ideologie politique, baragenda bagafata abantu bose barebare b'imizuru miremire bakabwira bati wowe uri umututsi. Bamaze kubwira wowe uri umututsi kubera bamaze gutegura igisoda cyabo, igihugu gitwarwa n'umuntu ameze nkabo, baca bagenda akabaha aho bimenyereza, aho uzana na hose upfa kuba uri umwirabure uri muri bo, bakabona kuri muremure umeze nkabo, bakubwira ko uri umututsi, bagaca bakubakita winjira hahandi. Nicyo gituma uzoca usanga abantu bose bitwa ko ari abanerotike, uzosanga umenga bose bahuje umutima n'inama, bafise amashirahamwe atandukanye, ariko finalema usanga ariko bafinansa ca kintu mu buryo bw'ibanga mudashobora kumenya. Wanashaka hariho namwe mu ma eglise, mu masengero ushobora gusanga bafise nk'iyo ideology mugabo bakayikora mu buryo bw'ibanga, gusa nuko bitarashikwa ku mugaragaro. Hariho bamwe bamusanga bimeze uko nubwo bidashikwa ku mugaragaro. Niko ndavuga mu karere kose, simba ndavuga hano mu gihugu, niko ndavuga mu karere kose. Rero no kuvuga baca bagenda bakubaka igisirikare. Icyo gisirikare ntikiziga ciciribwa igihugu runaka. Nk'akarorero RDF urumva kumenga ni igihugu ni igisirikare cy'u Rwanda, cyane UPDF urumva kumenga ni igisirikare ca Uganda. Ariko bafata forme n'igihugu bagomba kwinjira mu, bafata ishusho y'igihugu bagomba kwinjiramo. Nk'ubu nk'akarorero bagomba guhungabanya umutekano w'u Burundi, binjira bitwa Forebu canke Rede Tabara. Bagomba kwinjira muri Kongo cyangwa igihe binjira muri Kongo binjiye bitwa M23. Yego. Cyane n'andi mazina yagiye aribonekeza. Nukuvuga rero ingufu zabo nazo zihagaze muri ano mashirahamwe yabo bafise, yaba yo kudandaza, yaba yo kunguruza abantu n'ibintu, kuko barakize cyane, baratunze cyane. Hello? Oui, turi kumwe bana musanguzi mwenzi. Abo bantu bari muri iyo systeme baramaze gutunga cyane, kandi kugira ngo bakoremwe akazi biba bigoye muri kano karere mbere no ku isi. N'abantu bagomba kwitwara nk'abanyisiraheli, kuko umunyisiraheli ari nko mu Rutana arashobora kugenda kugura ikintu mu Bujumbura kandi atari cy'amahera menshi kugira ngo yumve ko yoteza imbere mugenzi we umunyisiraheli. Nabo nyene niyo systeme bace bafata, ni nako bitwara no munsi. So umusasanguzi mwenza, ndumva ko kino kintu gihambaye cyane, kandi ndabona ko turiko ikiganiro cyabaye kirekire cyane, duse n'abakevya kugira ngo abantu batarambirwa bariko baragikurikirana. Mugabo ndashaka ndabihuze gato n'ibiriko biraba muri Kongo. Hoba hariko haragwana igisirikare c'uyu mugwi muri Kongo? Ego cyane, kuko n'ubushobozi babukura muri iyo systeme ITP. Aha rero abantu babimenye kandi babyumve. Duga kwijambo. Abantu babimenye babyumve, ntabwo bari biriko bararondera ibindi hirya no hino. Iyo hadatwara umwe avuye muri iyo systeme, bamenye yuko muri ico gihugu atamahoro haboneka. No kuvuga nubwo bariko bagenda batera Kongo kugira cha Joseph Kabila, mugo ubone yuko imyaka 18 yose yabaye igihugu ca Kongo casa n'igitekanye kuriko y'uno munsi, kuko uno munsi ahari
nta mahoro ahafise. Reka ndakwereka bigeze kuba twaduhere kuri Lumumba, Patrice Lumumba. mu buto yatwaye igihe kitari gito naho nyene uko yarakingiwe n'abanyamerika. Abanyamerika byatumye bamushyira muri systeme yabo, arabakorera mugabo bamaze kumuhaga bavuze ati twe tutegereza kugucira. Ariko ubu uri muri iyo systeme nubwo bamucira ntiyicwa. Uzoraba Kagame ntibazigira bamwica, bazomushyira ahantu bamuhungishije. Cyangwa bibarika guta Museveni, raba imyaka amaze ku butegetsi nta n'umwe mutogoya. Ukize uracavuga, hari abantu bavuga bati wa mwana we reka so wawe reka bya gisogokuru reka. Baramaze kubaka ubwami bwabo, kandi ubwo bwami bwabo burakomeye, ariko kugira ngo ushobore kubusambura tubusambuza amasezerano yabaye. Urabusambuza igisirikare, kuko igisirikare gisamburwa n'ikindi. Nico gituma muri kano karere hakwiriye kubaho igisirikare gikomeye kigwanirira buri gihugu. Aho nyene niho nashaka ko tuja Bwana Musanguzi Mwenza. Urabona yuko bobo bamaze imyaka itari mike bari muri iyo systeme yabo bayitegura neza, kandi ubu deja baramaze kuyibamwe, bariko bashaka yuko iba public. Ku rundi ruhande kugira ngo bashobore kuba bo concurrence canke bogwanya uwo mugwi, barakora iki? Ko abandi bafise imyaka irenga amajana bari ku rugamba, mu gihe abandi nabo reka mvuge ko batanerekwa yuko n'ivy'uwo mugwi usanzwe n'abaho. Rimwe na rimwe bamenyeye bahenda bamwe ngo bariko baravuga ivy'amoko, ubundi bwo babahenda mu bwo buryo nibo bariko baravuga ivy'amoko kubarenza, kugira ngo bo bijajare mugabo babandanye bafata icicaro, kuko systeme yabo bategereza kuguma bayikomeza. Yego, ico nokubwira co abantu bamaze gufata igihugu bari muri systeme idashigikiwe n'abo bandi bantu, nibamenye yuko bobo bamaze kugira ishirahamwe rinabashigikira, kandi hakaca haba kakanonigera kuvuga ni kwakunda gukwirana ibiganiro nshikiriza n'ababwiye ico bita pouvoir minoritaire na pouvoir majoritaire. Ni ukuvuga rero kugira ngo hagire abo bita ngo ngiriya seko na pere infinabilité, barashigikira ico bita pouvoir minoritaire kugira ngo baba occidentaux canke b'abazungu bo hejuru bashobore kugira uburyo bakuramwo canke ico bakeneye bakironke. Kuko nakubwiye ni colonisation ntiyigeze ivaho. Ni ukuvuga umwirabure akoloniza mugenzi we w'umwirabure abicishije kuco nigeze gusigura yuko hari abantu babayeho banyoca amafaranga, hakaba hari n'abandi babayeho banyoca ubutegetsi, kuko bo baba bakeneye kujya batarushe, bakeneye gukura canke konka babandi bamenyereye gukora, mugana bo bavuga bati turabatwara. Abo rero baca bagenda bakabakoresha, bakavuga bati wenda kwa amafaranga akora iki. Ugaca usanga rero urakoze ca kintu kubw'inyungu yawe wundi akeneye kujya adakoze. Nguko ukuntu bimeze. Okay. Sinzi ko naguhaye inyishu ku bijyanye n'ikibazo wari ufite. Aho biratahuritse, mugabo ikibazo gihari n'ubundi kugira ngo aka kabi kazoshobore kuburizwa mu menshi hasabwa iki mu buryo buri direct? Mu buryo buri direct harasabwa kugira igisonga gicungera igihugu gikomeye. Kizi amakuru ya kano kagwi, yuno uko babona kagwi n'umugwi. Umaze kubona hari ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe yamuka mu gihugu ntavuze izina rigaragaza rivuga riti abatutsi ku isi, akavyamamaza, uca wibaza ko ari akagwi kuko nubwo afatira mu Rwanda uvuga ko ari umugwi, kuko namaze kuvuga ngo ni International Tutsi Power. Ntusire kuvuga ngo ni akagwi, vuga ko ari umugwi. Uwo mugwi rero urafise ubushobozi bwo kwinjira hariho hose ugenda usigura uti
twebwe turabangamiwe kandi mu gihe runaka baragenda bagafata abantu bakabagenda bakabarima bakabashira mu gihugu runaka kugira ngo bitirirwe icyo gihugu kandi atari abaho hantu. Ibyo byose babigerako bakabishikako. Ibi turamaze kubibona muri Kongo ahatandukanye aho bagiye batera abandi bantu babo inyuma yo kwerimina bari basanzwe bahaba. Ivyo rero ni systeme iri muri kakana nakubwira cyangwa muri cyakintu nakubwira cyubakwa kigomba gukora nka Freemason cyangwa nka Illuminati icyo bita International Truth Power kugira ngo bashobore kubandanya batwanya muri ya systeme yabo. Okay. Ndakubaza akabazo gatoya. Ivyo Kagame akorera abanyarwanda ubwiwe iyo abarundi muntu birabigeze hehe turaba ingene ivyo bakoreye Habyarimana. Kagame we nyene ubwo yarivugiye ati kuba barabaretse bajya abantu bakinjira muri Kongo batabakoreyeko baracavyicuza n'uno musi. Ego iyo nzewe narumvije kabisa. None nimba bijya bivuze kujya ukabuze n'ingene abantu bahungiye muri Kongo